yarasavye ari buhungiro ati ntangiye ko uwo muntu tuzomufata tumukorereko ati kuko azoba yagiye gucafuza isura y'igihugu urumva ni cacaha kimwe bita atteinte intérieure de l'État ngo baba bahungabanije umutekano w'igihugu ico caha nacyo gihanwa n'umunyoro wo guherayo nico gihano kinini canke imyaka 20 urumva rero Ntayiraja nawe ati nibatahe urumva ko bavuga igihushane na Pierre Nkurikiye twebwe rero tumaze kubona ivyo bintu avuga ku mpunzi mbe akavuga ati abantu 34 ngo bashatse gutembagaza ubutegetsi ariko ntabwo ndababwira yuko atari gusa nabo basabye ubuhungiro harimwo benshi n'abajene abo bajene nabo murabizi mu makarite yose baragiye mu myiyerekano yo mu 2015 rero hariho ibintu mw'iperereza bakoresha ubu baragiye hamwe murazi yuko igihe haba imyiyerekano mw'ikaritiye yose haragenda abantu bavuye mu biro vy'iperereza no mu gipolisi bafise amakamera n'amafoto bakagenda bakamera barafise rero amasanamu yose y'abantu bari mu myiyerekano mu 2015 rero mw'iperereza baragize inama bahamagara abatware bose baravuga bati ninde yagiye gukurikirana imyiyerekano yo ku Musaga ati ni jewe ati rero twereke amavideo yose wafashe umwe wese bakamubwira ngo murabe neza uwo mumenya muce mumwandika hanyuma turababwira ibikurikira bari bagafata wagiye ku Musaga gutyo nyene uwagiye ku Buterere gutyo nyene hanyuma twizere Mutama Mbonimpa yuko amajambo Ntahiraja yavuze atagiye kubatera ubwoba mu bavugwa mugira ingendo zija mu Buganda yuko murimwo ko mutazorengeshanya kubandanya mukora ibikorwa vy'ishirahamwe oya ntiduhengeshanya ahubwo tugiye kurushiriza rero kugomba kugira ngo ujye kuri ivyo vy'impunzi yuko ubutahutse baca baza baramuraba bakamubaza ati wewe waba hehe ngo jewe n'aba ku Musaga bagaca baza kuraba iyo video yo ku Musaga bamusanzemwo bagaca bafata uwumva ubu abagiye nta kindi vyagisigaye rero natwe nkagira nti twebwe natwe narindiriye ejo canke hirya y'ejo azumva inyishu yacu tuzomuha ahashika abakuru ashikira ngaha mu Bubiligi na twebwe turashikira azokora dukore mutwemereye Mutama Mbonimpa mutwemereye nimba tutaza kuba tubagoye ko twumva yuko muri APRODH mwahagurutse mu gice cya gatatu cya kino kiganiro twateguye yuko kumenya uruhara n'icyamashyirahamwe ategekanya gukora kuri ibi bibazo vy'impunzi ziriko zirirukanwa n'abategerezwa kuzikingira no kuziha ubuhungiro ngira muze kutwihanganira mugumeho turaza kusura kubongera ijambo nimba tutazoba tubagoye Ego ntangorane ariko ndagomba ngira akantu mvuze kuri ibijyango vyo gutera u Rwanda n'iki rero ndagira nti igihugu cy'u Rwanda kirigenga narekerera igihugu cy'u Rwanda kigirabe ibikiraba hanyuma nawe narabe ingorane ziri mu Burundi aba ari dakurikirana sinumva ingene rero aza gukurikirana ibintu biba mu kindi gihugu n'ivyiwe atarabiheza murakoze cyane turaza kongera ijambo mukanya Alice ngira twari twahaye ijambo Pamela ngira mwofata namwe sinzi ko ari interano mufise canke arakabazo mugomba mubaze nimba muriko muratwumva mwugure mikro munyihanganire gato ndajeje murakoze cyane reka twakire gukurikira witwa Hustra sinzi ko muriko muratwumva mwiriwe Mwiriwe cyane ndabaye mwiriwe muranyumva yego turabumva murakoze bwa mbere ntabwo gushimira abatumirwa namwe mwateguye kino kiganiro c'inkoramutima jewe ikibazo mfise na cyane harimo n'intererano ariko nza kubaza Pacifique Ninahazwe eka ndetse nabashiraho ishize uyu munsi koko Ntahiraja ni ambasaderi w'igihugu cy'u Burundi mu Bubiligi amajambo yavuze nta numwe atashoboye kuba akora ku mutima ndetse n'abandi basanzwe mu bihugu bigiye bitandukanye baragize ubwoba baribaza ikigiye gukurikira kuko ambasaderi avuze ijambo suko yagibwiye nuko yavuze ibisanzwe bivuye mu bushirikanganje bw'imigenderanire n'andi makungu eka ndetse ntawe uvuga yuko na leta itari ibizi kuko cari gukorwa ndibaza yuko bari kuba baramuhamagara agashobora kudemantisha ivyo yashoboye kuvuga canke akanabihanirwa
nuko vyabaye akamizwe n'ingoma uyu munsi ayo majambo yashoboye gukoresha kwibasira igihugu c'u Rwanda eka ndetse n'abarundi bahunze kubashinyaguriza ivyo vyose vyabaye akamizwe n'ingoma. Aha ndagaruka ku mpunzi zisanzwe ziri mu gihugu ca Kenya eka ndetse n'izisanzwe ziri mu gihugu ca Tanzania na cane cane zashoboye gutahukanwa ku nguvu amashirahamwe ahanini agateka kazina muntu ba Pacifique eka ndetse n'amaradiyo yigenga yaragerageje aratabaza ariko vyarangiye izo mpunzi zimwe zishwe izindi zirafungwa izindi zitahukanwa ku nguvu zongera guhunga irindi bamwe ndetse bashobora kuba batoroka bitandukanye. Uyu munsi bikaba biboneka ko ndetse no muri Kenya hakaba n'abanyagihugu basanzwe bariko barafatwa bakicwa. Aha turatanga nk'urugero uwitwa Thierry yasanzwe yiciwe aho bita mu gace bita Midurua muri Kenya ahambwa ku munsi wa gatanu. Eka ndetse hariho n'uwundi yacumiswe imbugita muri Kenya nyene azira yuko afise ID ya Kenya bamubwira yuko ngo ashaka kuzotora Ruto muri manda ikurikira. Ivyo vyose rero bikaba biboneka ko ari ibintu bishikira impunzi, hakaba ndetse n'abitwa n'ivyo bihugu bikomeye vyitwa ko biharanira agateka ka muntu nka Geneve muri bukabiyahuye bakwa ubwo burenganzira bwo guhabwa ubuhunzi. Ivyo vyose leta y'u Burundi bikaba biboneka ko ari yindi standard canke urugero igezeko yo kugira ngo bashobore kuba batoteza izo mpunzi bazisanga iyo zagiye. Mbega baza Pacifique Ninahazwe ivyo vyose ko biba leta ihari uyu munsi ntivyoba ari umugambi washoboye kuba wubakwa na CNDD-FDD kugira ngo bibe biri muri ambasade zigiye zitandukanye mu gihe bose bariciye bagahora. Ni igiki mugiye gukoraga nyakubahwa Pacifique Ninahazwe eka ndetse n'abandi n'amaradiyo kugira ngo uyu mugambi novuga yuko washoboye guhababura abarundi ndetse n'abari mu gihugu ndetse n'abahunze igihugu bumvise ko ari amajambo aremereye, ni igiki uyu munsi kigiye gutandukana naho mwatabaje muri Tanzania zikongera zigatahukanwa ku nguvu, uyu munsi mushobora kuremesha abahunze kugira bagire uremye aho bari kugira ngo batashobora kongera gutahukanwa ku nguvu mu bihugu bigiye bitandukanye bashoboye guhungiramo. Murakoze ko niko kabazo kaje. Murakoze cyane namwe kumbure ko ngira Pacifique na Dieudonné barabika kabazo kuyu husura kuko nako nyene kajanye n'igice cya gatatu. Reka twakire undi munywanyi umwe dusubize ijambo abatumira imbere yuko twakira umugwi ugira kabiri wibazo ari sinzi yuko ari undi kumbere no banihenze ku rutonde atezwa kuza imbere ariko naye mbonye ngira Pamela agarutse sinzi ko yaronse umwanya kugira ngo tuce duhijamba abatumire. Pamela ndabona mwagarutse ku murongo. Ngo Pamela taragaruka turamuha ijambo mu gice mu bakurikira twoba turakira umbere twokwakira uyu yitwa Derrick nimba twumva. Yego cyane ndabumva ndagize mwiriwe. Yego jewe mo ivyo nagira mbaze n'intererano nagira nterere numvise benshi bagarutse ko sinja kuvuga byinshi nja kuvuga amajambo makeya. Je ngomba kuvuga ku bintu kuri iki ca Ambasaderi Ntayiraja, ikico kwa Ambasaderi Ntayiraja yarakonfirimye ivyo Pacifique Ninahazwe yavuze byose nta na kimwe yabeshuje. Byose yabivuga yitwengera kandi avuga ati wotera u Rwanda wogira ibi wogira aravuga nabo ko yanegosiye nuko bosubiza impunzi mu Burundi. Ico ni cambere. Kigira kabiri mwavuze yuko ibihugu biriko birasubiza impunzi mu Burundi ku nguvu, mwavuze Tanzania ariko ngaha muri n'ahandi no muri Kenya namvise umuntu yakivuze ariko no ngaha muri Europe nukuri hariho igihugu kiriko kirasubiza impunzi ku nguvu citwa Swiss kandi nagira ndababwire kurya hagenda imbonera kure muri Tanzania kurondera abantu baja basubizwa mu Burundi. Muri Swiss harabafata mission bakagenda bakaza bakanegosia kuvyerekeye gusubiza impunzi mu Burundi kandi n'abasubijweyo harabamazwe kuja kubazwa bakababaza mugabo bakaca babarekura mugabo baba bamaze kumenya aho bari naho bazoba naho bazobakura. Nuko rero nagira mbaze ikibazo canje nakimara cerekeze kuri peut-être nka Pacifique Ninahazwe canke nabashashize ho mwebwe muri nararibonye mubona ho kugira ngo mutabarize n'abariko baratwagwa ku nguvu mu Burundi kandi muzi yuko ari ugusubiza abantu mu muriro udahera bakicwa. Nuko jewe sinorandira nico nagomba mvuge ibisigaye mwoduha intumbero y'icokorwa mwebwe inararibonye. Murakoze mugira umunsi mwiza.
murakoze cyane kumbure ngira arisa binyemeretse baza kugabanya umwanya watekanije ku gice cya kabiri kuko ibibazo biriko birabazwa byinshi byerekeye igice cya gatatu kugira ngo abatumire baze kuronka umwanya munini ushobora kwishura ibibazo. Pamela ndabonye adugije ukuboko. Pamela reka tubakire duhe ijambo abatumire, turaza kwakira bakeyi mu nyuma tuje mu gice cya gatatu kugira ngo kize kugira umwanya munini kuko ibibazo bimaze kubazwa byose bijanye n'igice cya gatatu. Pamela ngira mufata ijambo. Ego ndabaramukije cyane Gilbert, murakoze no kumuha akanya, mwakoze no kunyihanganira mu kanya nari mfatiriwe. Ndaramukije cyane Pacifique Ninahazwe na Mutama Pierre Claver muri mpa bashira yishizeka, namwebwe Gilbert na Alice Hakizimana na Gordia muriko murategura kino kiganiro. Ndabashimira cyane gose ku kigoro muguma mukora, mugaragaza yuko mugihagaze, kuko ndanashima kubona muri bazima. Ivyo bitero vya ambassadeur, ivyo bintu bariko baravuga ndazi ko byinshi biba bibatumbereje ko, nuko rero nkavuga nti ndaryoheye kubona twese tukiri bazima, malgré iterabwoba bagiye bagira nubwo twibuka bahasigaye inyuma. Sinzi rero ko yari ikibazo cyane, ariko reka ndabyita ikibazo cyane cyane ndagitumbereze kuri Pacifique Ninahazwe. Pacifique cyagiye twari mu barabara muri 2015 i Burundi. Kiriya gihe abarundi isinzi mu makungu barahagurutse je ndibuka ko ku munsi twabona manifestation zibera New York, zibera Ottawa, zibera Montreal, zibera Paris, zibera mu Bubiligi, Suède, ibihugu bitari bikeya. Kiriya gihe abarundi barahagurutse, ariko twese turabizi kurya bateye bakanica bari Burundi niko bateye ubwoba n'abari mu makungu. Ariko rero kandi haciye hanakurikira n'ibintu twese twarabibonye, twisanga bajya bose bahagurutse mu mwaka w'2015, wagira ngo mbega baciye bajahe, wagira ngo ikibazo caraheze, canke wagira ngo vy'ukuri barateye ubwoba. Hanyuma barababarira bati turabona imiryango yanyu iri Burundi, turabona iki. Mbese n'ubu ambassadeur aragaruka akatumbereza nyene, akakomeza avuga ati nyene turababona, n'ubu tuzi naho muba, turabatera ubwoba. Ariko rero je nkagira ikibazo, mufitiye ubuhe butumwa abarundi, abo barundi bari mu makungu, babandi babona ibibazo mu mwaka w'2015 n'ubu bakiriko barabibona, bakwiye gukora iki? Mbega kirya gihe ajya ama manifestation bariko baragira hari ico yariko arafasha? Jewe uko ndabizi mu bihugu bari bahagurutse by'ukuri, muri ivyo bihugu barabumvirije, barahindura n'amategeko y'ico gihe, barahindura. Hariho n'ibihugu vyavuze ati kuva ubuye n'impunzi z'abarundi zije ntidusubira kubagora, ahubwo turabaha ubuhungiro binyarutse, tunabafashe nuko babakira. Ariko rero haca haza ku kantu kuguterwa n'ubwoba, ukamenga abarundi basubiriye kwica, ukamengo basubiye kuvyibagira, ukamengo batewe n'ubwoba, ku buryo ubona ivyo bihugu kirya gihe vyari vyatahuye ikibazo c'Uburundi, baragiye mu nyuma barihindukiza, nk'uko Mutama Pierre Claver yahejeje kubivuga. Ugasanga igihugu c'Ububirigi hageze aho bariko baravuga ngo Uburundi buri mu mahoro, yamara impunzi ziguma ziza, yamara bariko barahindura n'amategeko, ubuye basubiriye kubakarira nk'aho mu Burundi hari amahoro. None se uruhara rw'aba barundi bari muri ivyo bihugu mubarira bagira iki? Jewe hanje ndababarira ati birya mwari mwahagurukiye kirya gihe bifise ico vyari bimaze, kandi ubwoba bwobwo ntibazobabukuramwo. Ntimuhendwe ngo mufise amanationalité, ngo ubuye ngo muragenda mwinyegeje murizo mukaja mu Burundi, hanyuma mukagaruka. Ayo mavuma yose barayabona. Ahanje ndavuga ati nimuhaguruke, kandi nimuhaguruke mumenyeshe ayo mu gouvernement yanyu, nimwandikire aba parlementaire, nimba bikenewe nimugire ama manifestation, ariko nimuhure mugume muhagaze, mubone ikibazo c'Uburundi. Ntimukirekere ababa ba activiste ngo babe bonyene aba aribo bariko baravuga, ahubwo mwerekane ko abarundi sinzi ibibazo biriko biraba mubibona, kandi mufise ico mushobora kubikorako. Ndagomba rero ikibazo rero nico, ndavuga ati Pacifique Ninahazwe, Mutama Pierre Claver Mbonimpa, bashirahize nimuhimiriza abarundi, mubahe guidance, bariko barabumviriza. Nimba mubahamagarira kuja mw'ibarabara, nimba ico mubahamagarira abarundi bariko barabumviriza, nimubahe ubutumwa buri clair kuvyo bakwiye gukora, nimubabarire gusa ngo bavyumvirize bamenye ibiriko biraba, ahubwo mubahe guidance kurya nyene n'ubu uye bariko barabumviriza y'ico bakwiye gukora.
yego turinde murakoze igihugu cyane Pamela, reka nsabe Ntwari Ndayikeza na Henold mwihangane gato tugiye kugaruka ku batumire. Pacifique nahazwe ngira mwumvise ibivugwa na Bonfils Josias, Mutama Petero Kavere Mbonima, Usra n'uyu Derrick cyo kimwe na Pamela, ariko kumbure byinshi byabajijwe bigiye kuza mu gice cya gatatu cya kino kiganiro. Sinzi yuko hari icyo mugomba kubivuga ko umunota umwe kugira ngo tuce twakira umugwi w'ibindi bibazo, kuko ibibazo byinshi babajije biza kugaruka mu gice tugiye gutangura mu kanya inyuma y'umugwi wa kabiri wa bino bibazo. Reka mpere kuri Dieudonné Bashyirayishyitse, sinzi ko hari icyo mwovuga kuko mwumvise ku bijyanye n'icyo gukorwa ku bijyanye n'ibi biriko birakorerwa impunzi, ko tuza kubigaruka ko mu gice gikurikira. Bakoze hamwe ibiriko birakorerwa impunzi twaba tubiza ko mu gice gikurikira ikibazo ngira ngo nk'ica Josias nico nogaruka ko aho yabaza ati mbega none Tanzania ikora birya yoba nayo yarasinye ayo masezerano mwamye muvuga mpuzamakungu. Tanzania ni igihugu gifise icicaro ca sentare yubahiriza agateka kazina muntu n'abanyagihugu muri Afrika, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ni igihugu categerezwa gutanga akarorero, ni igihugu casinye amasezerano y'51, ni igihugu canasinye n'amasezerano yo muri Afrika 69, aho ibihugu vyo muri Afrika vyavugana biti uguha impunzi abanyagihugu baje bahunga si igikorwa kibi, ni igikorwa co gufasha c'ubumuntu. Ntivyari bikwiye, nta gihugu cobona yuko umengo ikindi gihugu cakiriye impunzi kikibona nk'icansi, ahubwo cari gikwiye kugishimira ko kiriko kirafata neza abanyagihugu bacu bahunze. Rero ku bijanye n'ivyokorwa ivyo bintu vyo muri Tanzania, nukuri harakozwe ibintu bitari bike ku vyicaro vya za Geneve, habera icicaro ca HCR muri za Banjul, ariko ngira ngo turaja kugaruka ko mu gice cane ibintu bimwe bimwe kumbure twoshobora kurabira hamwe coshoboka. Nibaza yuko naco ni gica kija mu gice ca nyuma. Muri make mbona umenga ibibazo nka byose bigaruka hamwe koko wiki kuri ivyo bintu ukuntu biriko biraba muri iki gihe. Numva umengo ndacishuye no basuye gutandukira ico gice ca gatatu, naco ndibuka ko nigeze kuba ndiko ndakivuga ko mukavuga muti mubangire. Numva umengo nta kintu murakoze cyane. Murakoze Pacifique, namwe ni nkuko ndabisavye Bashyirayishyitse, utubazo mwanditse mutubike tujanye n'igice cya gatatu, kuko kino gice cya kabiri tugiye kukigabanya umwanya, mwishure mu munota umwe canke ibiri kugira ngo twakire bano banywanyi batatu, Ntwari Ndayikeza na Henold, hanyuma tuce tuza kuja mu gice cya gatatu. Ego murakoze. Byinshi ku bitajanye n'ico byabaye nk'impanuro. Bonfils niyongereye yahanuye abantu kutijajara, aragira ati n'u Rwanda nabwo nyene ntigwijajare, ivyo bintu bivugwa birafise ico bisigura ko hari biriko birategurwa. Ngira nk'iki mbere yise kwijajara, noca ku gato nyarukana jewe nti abarundi turafise akantu twisangije kameze nko gufyina. Abarundi turafyina, abarundi turashobora kubona abo twikeka ko ari n'intumwa z'ubwo butegetsi, abantu bagafatana bakabinjiramwo bakabatwara amakuru, ugasanga mpenga ntacyo bitubwiye, mu gihe umuntu atakubwiye nabi cyangwa atahagurutse ngo musekane ukumva ko bisanzwe. Iryo kosa ririho mu Barundi. Ayo makuru ntayiraje avuga menshi, ayatuma bamwe, hari bamwe tuzi ko ari abakozi b'iperereza cyangwa imbonerakure baje nk'abandi bagasaba ubuhungiro, baheza bakinjira mu basaba ubuhungiro by'ukuri, ugasanga amakuru yose bariko barayayora. Hari impanuro nigeze gutanga yuko abarundi bakwiye kwiga kumenya kunuma. Abarundi, umurundi abonye ikintu si wowe abona arashyitse aho akivuga, nabonye naka hanaka, nabonye iki niki niki, ukibagira ko ibyo uriko uravuga ejo bishobora kwicisha uwo muntu. Izo mpanuro n'ukuri umuntu ngira yoza aradisubiramwo. Abarundi barafyina gose kandi bariko basekana n'intwaro yabahagurukiye bikomeye. Iyindi mpanuro numvisemwo nk'iki ca Tanzania, Bashyirayishyitse nabo nyene yarakigarutse ko aho bagira bati mbega ico gihugu coca aya mategeko y'impunzi ntakiraba. Ivyo Tanzania iri kwikorera abarundi birababaje, kuko ubundi Tanzania mu mateka ya Afrika ni igihugu cakoze ibintu bikomeye. Tanzania ni igihugu twese, Tanzania ya Nyerere twese turayubaha. Nyerere n'umuntu twese twubaha, ni intwari ya Afrika yagwaniye ubwigenge bw'ibihugu byinshi cyane muri Afrika.
ni igihugu cakiriye impunzi ziva hose Afrika y'Epfo muri apartheid, Namibia mu bihe by'ubukoroni bubi, Mozambique, eka hose usanga intambara zose zihambaye zabaye muri Afrika zo kubohoza ibihugu, usanga Tanzania ashigikira abariko bararenganywa. Ariko uyu munsi ibintu tubona kuva Tanzania ifashije CNDD-FDD gushika ku butegetsi, hari ukuntu umengo harabayeho uruhumyi, umenga Tanzania igira iti ko CNDD-FDD ari umwana wacu twareze, twohumiriza ku makosa ikora tukibagira ya mabi iriko irakora tukayorohereza. Aha hantu n'ukuri Tanzania yomenya ko twebwe tutari abansi ba Tanzania, Tanzania yomenya ko tuyikunda kubera ibyo yakoreye Afrika yose, kumbure hakaboneka ingene navugana n'impunzi z'abarundi na twese abatavuga rumwe n'ubwo butegetsi bwa CNDD-FDD, ikamenya by'ukuri ko tutanka Tanzania kandi na CNDD-FDD ko dupfa ingene iri kwihonyora agateka k'abarundi. Ubundi yaba iyo CNDD-FDD yari kwitwarira abarundi bose, yubahiriza agateka ka twese, ikora iterambere, ntaco vyobaye bidutwaye, wobaye umugambwe nk'iyindi abarundi bagahitamwo bashaka ugaba umugambwe unyuruza wica uhonyora abarundi nk'uko bigira umugambwe w'abasuma, umugambwe ukora ibyo ukora. Muri ico gihe Tanzania irakwiye gusubira kuba nko mu gihe cya Nyerere, ikumva ako karenganyo kariko karakorerwa abarundi, ntibe iyiza guhonyora impunzi z'abarundi izi ko bataha bamwe bakaca banicwa. Mbonimpa yatanze zimwe hari impanuro yatanze zikomeye, hariho ikintu yanerekanye ati ibi Ntayiraja yavuze n'ikiriho cyariko kiravyandika muri uwo mwanya nyene, yashimitse kwerekana ko ijambo rya Ntayiraja ritapfuye gukoroka, nari namaze kukivuga, ni ibintu vyateguwe, ntiyapfuye kwaduka avuga n'umurongo muremure w'ubutegetsi wateguye ko ivyo bintu bitangwa gutyo, ico abantu bogitahura gutyo. Yanatanze impanuro ati u Rwanda n'igihugu cigenga, ntitwumva igituma ambasaderi w'u Burundi ari waza gutanga kuvuga ku bibazo vy'indani mu Rwanda kandi n'ivyiwe atabihejeje. Nabonye benshi bamwishuye ati uvuga ko abanyarwanda batazohera hanze, mbega bano barundi bo mwita abansi b'igihugu mwe mwiteze ko muzobaheza hanze? Mwibaza ko bano barundi bazohera hanze? Mwibaza ko bizohera gutya nimwaguma mwigenza gutya? Ni kenshi dukunze kubivuga, intambara zo mu karere kacu zagiye ziva ku ntwaro zikinyiza, na cyane cyane mu Burundi intwari dukinyiza ivyo ikora, izosanga yo nyene ihamagaye intambara izotindikaza mu Burundi hamwe ibintu vyoguma gutya. Womengo amajambo yariko aravuga ahubwo yari akwiye kuyitumbereza ko imbere yuko aza kuvuga ibindi bihugu. Iyo mpanuro ya Mutama Mbonimpa numva nanje ndayishigikiye, nibaraba ivyabo babitorera umuti imbere yuko baja kurondera gutora umuti w'ivyo abandi bifise navyo bene vyo botegerezwa bo nyene kubikorako nk'igihugu cabo. Murakoze cyane Pacifique Nazwe. Nsabe abo turiko turafashanya gutunganya kino kiganiro ntihagire abandi baduza kugira ngo tuze guha umwanya munini igice cya gatatu. Abo Alice ugiye kwakira, hari uwitwa Ntwari Ndayikeza, Reynold Sonia n'uwitwa Sengiyumva nimba ntibeshe. Turahera ku witwa Ntwari. Alice mwobakira. Ngira ngo ntiyabe twumva Ntwari Mathias yokora kuri aho kamikro akugurura kugira ngo dushobore kumwumva. Sinzi ko ari intererano canke arakibazo. Ntwari Mathias mwamba twumva? Yego ndabumva, murakoze. Nanje ngira mere nk'ubaza. Yego cyangwa ndabaza nti ibintu by'impunzi turabibona Tanzania baramaze igihe babica, abandi batanwa ku nguvu. Ibyabikorera muri Kenya, byarabaye no muri Congo, bikorera muri Suisse. Twacha tunaraba n'isi yose ubifise ikibazo. Turaraba muri za Gaza, muri za Ukraine, hehe Iran, ahantu hose turabona yuko isi iriko iragenda igenda ifata intumbero yuko ubu ari ugusumbya ingufu arakunesha. Ibintu vya diplomasi, ibintu byo kumvikana, ibintu byo kugira kubahiriza amategeko, na cyane cyane kuri Trump dufise. Amerika nivuga ko yari garayi za droit de l'homme, yari garayi ya demokrasi. Turabona ko bigenda bita agaciro ku buryo hari ibintu by'ubwoba bwinshi yuko umuntu atazoba afise ingufu mu myaka iri imbere ashobora kuzohasigara. Tukaba tubona ko CNDD nayo ari gira kirakoresha ingufu, irakoresha amaheri, irakoresha ubwicanyi, irakoresha iterabwoba kugira itwigarurire twebwe abarundi. Ndasubira nkumera nka Ndondeza, kubera iki mbega uko ivyo mukora kuri umuntu arabishima kandi arabinezerewe. Mugabo je mbona yuko hageze igihe cyo Korea gisa uco gusaba abarundi ko bagira ico bakoze, kuko ivyo kubabwira ko bababaye, kubibutsa yuko bariko baratwagwa, nibaza ko bayibona buri munsi. Ahubwo nibaza ko bakeneye kumva irindi jwi ribakuramo ubwoba, ribabwira ati
hagarara bwuma, hagarara nkuko mwahagaze kuva kera, mwarinze barumariza, mwarinze bande, mugira ico mukora. Iryo jwi rero je niryo numva ko mworaba tugatangura abarundi, tugatangura tukarimenyesha abarundi, kuko nibaza ko niryo rijwi rikenewe muri kino gihe, turavye naho mwagatabarije kandi turiko turamwumva, sinzi ko ari mwebwe Dieudonné mwamufise akabazo. Muriko muranyumva? Turiko turabumva. Ego kanyarutse. Naho rero mwa mwaragejeje gutabariza mugwa mubandanya, nukuri tubona ko CNDD yo nta mugambi ifise wo guhagarika ivyo yiyemeje. Ha mu ikindi kibazo, none ko mbega ububirigi ca gihe bagize ikibazo n'u Rwanda ko rwaciye ruja mu Burundi rukavuga ngo iyi niyo leta dufise ngo izohagararira ngo amahoro muri kano karere. Ntimwibaza yuko mbega ububirigi gwa ufatanya na Ntahiraje? Ntabwo wamufise yuko ivyo avuga nkuko Mutambonima yareje kuvuga yuko batagitanga n'ubuhungiro, ubwo ntimubona yuko ari ikimenyetso c'uko hoba harimwo complicité y'ico gihugu naco? Mubivuga kwiki? Tugire igihugu. Murakoze. Murakoze Ntwari. Reka Alice mwakire ukurikira, imenga yitwa Ndayikeza. Ukurikira yitwa Ndayikengurukiye Patrick, sinzi ko ariko aratwumva. Ndayikengurukiye Patrick, ijambo ni rwanyu. Murakoze cyane, ndagize mwiriwe kuri mwebwe mwese muri ngaha muri kino kiganiro. Sinzi ko munyumva. Urabumva 100%, duga kwijambo. Okay. Hanyuma jewe nkuko nari namaze kuba nabiteguye ko mbaza ikibazo, kuko ikibazo mfise kimaze iminsi ku mutima, naco cari iki, ariko ndazi ko namaze kubyumva ko kija kwishurwa mu gice ca gatatu, aho nasaba abantu batwitangiye imbere canke bakuru bacu nararibonye, ndababaza nti mbega none hageze ko hakorwa iki abarundi ko no musi bari mu bibazo hirya no hino, imvu zituma bahunga ari nyinshi cane kandi ziri kuzigira ingaruka mbi mu mice itandukanye, mu bihugu bitandukanye ndetse ku isi zikora ku barundi. Haca ngira ko saba abarundi, naho Pacifique Ninahazo yavuze ati abarundi barafyina, jewe nanje ndavuga nti abarundi turafise akantu ko twitega canke tuyumvira ko ibintu bizokorwa n'uwundi umuntu. Nimwe ntumbero navuga nti reka ndabasabe canke novuga nti ndabahanuze, ndabasabe ko nkuko Pamela yabivuze, abarundi aho bari hose, baba basaba ubuhungiro, baba bahunze, nibaza ko hageze ko baja hamwe bagaca mu nzira zidahungabanya umutekano w'ibihugu barimo, ariko bakagaragaza amajambo nk'ayo, bakagira igikorwa cerekana ko babangamiwe, nko mu biciye nko mu myiyerekano canke mu kwandika amaraporo nkuko namaze kuvyumva ko harimo abamaze kubikora, ariko kandi bigakorwa n'abantu bari mu bibanza bitandukanye kandi abantu batandukanye. Pacifique Ninahazo ndazi n'abandi nka ba Dieudonné Bashirahishize barabikora bavyamamwo, ariko nibaza ko hageze ko n'abandi abakiri bato, ugwaruka, abahunga, kuko ingaruka mbi no musi ziko ziraba ku isi nzima zikora ku barundi. Abarundi benshi bari mu bibazo bitandukanye, umuntu atonavugira ngaha anya. Nibaza ko kumbure ko ngira niba atakandi kabazo Ndayikeza musoze, kugira ngo mwumvise yuko hari umwanya tugiye kugabanya kugira ngo igice cya gatatu muze kwishurwa ikibazo mufise. Murakoze cyane, ariko nagomba nsaba ati birashoboka ko abarundi bari mu mihingo itandukanye bagiwe imbere na mwebwe musanzwe bimenyereye ko bashobora kugaragaza canke gusaba biciye mu myiyerekano ibintu biba biri mu Burundi kugira ngo ibihugu babayemo babibone. Murakoze Ndayikeza, ngira naho kabazo turaza kukibutsa mu gice cya gatatu. Ukurikira ni Reynold Butari. Alice ngira nawe mwakira. Ngiye ariko atwumva Reynold, mwo kugura akamikro kanyu, sinzi ko ari intererano canke ari kibazo. Ego Alice, murakoze kunyakira, murakoze Gilbert, ndashimiye Pacifique, Maître Dieudonné, ababajije ibibazo bose abariko baratwumviriza. Ku cambere nagira mvuge nti bijya Ambassadeur Ntahiraje yavuze ati nkuko aba barundi bifuza gutaha niko n'abanyarwanda bifuza gutaha. Il faut kuraba, hariho différence iri contextuelle. Bajya Ntahiraje ariko arafasha n'abantu bateshejwe bariko bagira genocide, bariko bica abantu, n'abicanyi bateshejwe, ariko arabafasha, ariko afasha abantu kwicana canke peut-être kuzosubira gukora igikorwa batashoboye guheza. Ariko umurundi agira atahe, n'umurundi yashatse ko amategeko akurikizwa. Ico kintu
ntibazogira amaritorike canke amanarrative ajanye no kutwibagiza yuko umwe ashaka gutaha guheza igikorwa atahejeje ca jenoside muri 94 ariko umurundi wewe ashaka gutaha iwabo kuko yateshejwe n'abicanyi ba leta ya CNDD-FDD. Ico cari ca mbere. Ica kabiri nagira ngaruke cane ku kuntu abarundi biremaza. Pacifique ahejeje kubivuga ko ariko nagira ntange nk'uburorero. Bamenye neza yuko nk'ubu murabona hamaze imisi muri diaspora uzawumva ngo habaye match ya basket iri finance n'abadede. Abajene bakaja ko bagakina izo match. Ubundi nta kibi gihari cyo gukina match. Ariko umenye yuko uwo mudede yarishe iyo match ahejeje kuyifinansa ajaja kubwira urya muzungu ati ehera aba bantu bababeshe ngo bahunze ko tuko turabica bariko bakina ama match twafinanshije. Byarabaye muri Suisse, byarabaye mu Bubiligi. Ntimushobora kwibwira yuko hariho correlation ku bintu bijanye n'ukuntu umuzungu yaciye asaraca avuga ati ale kuko n'ivyo bihugu bibiri bariko barashaka kwirukana cane. Kandi muri ivyo bihugu bibiri mugiye kubiraba niho hari nuvuga gute ama fédération ya basket ariko arakorabora na dede. Bon bamwe peut-être bakorabora naïvement kubera abarundi burya ni ntirumve ko abandi bakabigira kubera urukundo rw'amahera. Abonye amahera ava ku mudede canke naho yoba akoroka mwijuru akayakira. Ariko ça revient au même. Muzungu sikijuju. Wamubwiye yuko tufuyi yuko abo bantu bakwiciye yuko wahunze kumerewe nabi ariko washitse uri buraya uriko wakira amahera ya dede uriko ukina umupira uriko baryohera. Sinshaka no kwinjira mu bintu vy'amakonsere bagira nibiki ivyo nibirefu. Ariko zijya match z'ama basket mumenye yuko non seulement dede iba yabarishe mukagira izo match bamwe bakivugisha ati no football canke basket c'est pas la politique. C'est vrai, c'est pas la politique. Ariko mwayirishe umuntu yayibarihiye n'umuntu agira bipolitize kandi contre vous. Aca agenda mu bazungu ati raba babantu amafoto abahari baba babonye muba mwakinye mwaryohewe. Ariko ngira niba warakurikiye Henode sinzi ko ufise insiguro yavyo sponsor ziriko zitangwa canke ibikorwa mwe n'ivyo biriko birakogwa na banke Bankob. Hari amakuru mufise ko ari ivy'ubutegetsi n'ivyo itwagwa nande bwana Gilbert? Itwagwa nande? Ntuzi yose twama twumva Bankob ifise si ibintu vyo kubiba amahera y'abasoda bo muri Somalia. None wowe ugenda ukine basket ku mahera y'abasoda bo muri Somalia bataranahembwa. Anyway, je nshatse kubabwira iki? Mushobora kubituruna uko mwishakiye byose, ariko uriko wakira amahera yatanzwe avuye mu Burundi. Umuzungu wese ikijuju aragushira kuri liste kandi akagutahana. Bon, yari iyo ntererano mfise ntanga rero nta bindi. Ibisigaye mubandanye bashaka bandanye bakina ama basket, ariko ntibazoce bidoga mu nyuma ngo umuzungu yabasubije inyuma. Il faut être cohérent. Iyo uvuze ngo wirukanwe wahunze umuntu ntimuca muja gutwengerana. Nuko. Murakoze cyane Henode ngira abatumire baraza kwishura kumbure ko hari ukwitiranya gukekeranya iyo bamwe barose ivyangombwa bitwa diaspora batararonka bakitwa ko bagisaba ubuhungiro ngira abatumire baragira icyo babivuze ko n'ukuntu impunzi muri rusange zatezwa kubandanya umubano. Reka twakire ukurikira Alice nimba ntibeshe yitwa Sonia Kabra ariko atwumva yo kugura mikro yiwe. Mwiriwe mwese murakoze cyane kumpa akanya nanje murakoze kuganiro je ngira ngire ikibazo mfise ni ca Dieudonné bashiraho ishize fatiye ku bintu biri concret mwavuze yuko uva na ambassadeur agengwa n'amategeko mpuzamakungu hari ibintu atashobora kwipermita sinavyumvise neza umenga mwavuze convention ya Vienne yo muri diplomatie sinzi ko nihenze. Hanyuma mugabo kandi mukavuga ko na Pacifique yabicishijeho ko mufise ivyemezo ko mu vyo yavuze hari ivyo karakora byo gutera ubwoba atari amajambo gusa atera ubwoba impunzi zo z'i Burundi zagiye hanze. N'ivyo vyemezo n'ivyaba bihari vya répression transnationale nkuko mwavyanditse muri titre. Ego mwavuze ko abantu batogira ubwoba kuko muri mu bihugu bifise amategeko. Mugabo urumva nimba hariho ivyemezo mugabo Ububirigi ntihagire reaction bwagize urumva harimo politike nyinshi harimo na diplomasi nyinshi ivyo biri grave quand même umuntu adashimitse kuko ico impunzi zifise n'amategeko ivyo bihugu bikurikira mugabo navyo nyene turabiza abanyaburaya nyene bameze bafise na sishaka bakwiza ni vyinshi mugabo barafise politike ya immigration
abarundi kenshi turinda kwigwanako tukamenya amategeko. Hariho ngira nico mu gice ca gatatu, hariho ibyo muriko murakora nk'uko Pierre Claver yabivuze, tukabimenya natwe abandi bakahumvira kugira nihagira ibibashikira muri muko mukora iki, kuko c'est très grave. Repression transnationale ishoboye kurengana ntihagire umuntu n'umwe amurega amwitwarira, kuko si vyiza, yarengeze ku mategeko nimba ari ivyo bihari. Murakoze. Murakoze cyane Sonia, akabwa no kubahiriza umwanya. Dusabe kandi ndayisabe yumva nimba ari sabe yumva nimba muri ko muranyumva. Izina narivuze ko Alice ngira ngo muriko mvuga ndayikeza, ariko usigaye ni Leopold Sharangabo. Ngira ngo twomuha ijambo ko nawe asanzwe akurikirana cyane ivy'impunzi, azoba ari we wa nyuma tuja mu gice ca gatatu. Murakoze cyane, ndaramukije abatumire. Hanyuma ndashima cyane ikintu kimwe cya mbere n'iyi titre mwashizeho, repression transnationale. Ni ikintu cyari kimenyerewe ko kitegera kivugwa, akenshi twaguma twumva havugwa cyane iby'abantu bashobora bahungutse bakagirirwa nabi, canke tukumva hamwe hadatangwa ubuhungiro, ariko ku uyu munsi repression transnationale iriko irashigwa mu bintu bikurikiranwa cyane. Ni ibintu byiza gose, mbere amatwi asumira nuko na Nations Unies pour le droit de l'homme nayo nyene ari kibazo uyu munsi yatangwe gushira imbere, ku buryo ibiko birabera mu bihugu bitandukanye abantu baba bibaza ko abantu barahunze mugabo ntibashikirwa, canke binabaye ntibishobore kuba bimenyekana. Dufatire kuri iyo mvugo ya ambassadeur w'u Burundi mu Bubiligi, jewe ndagira nti nkuko kumbure nabo n'abandi baciye ku mayange, ntabwo ivyo bintu yavuze biriko birakorwa mu Bubiligi gusa, haba no mu karere biriko birakorwa. Aha novuga akarorero ko mu Bugande. Uyu munsi mu Bugande impunzi ziriyo nyinshi zisa nk'izibayeho nk'uko ntiziri nko mu Burundi, ariko uburyo zibayeho ziri mu bwoba bushaka kwegereza ku bari nko mu Burundi. Tuvuze ibya Tanzania hoho na Gahomerabunwa mwabivuze ukuntu byagenze, aho imbonerakure zinjira mu ikambi y'impunzi zigatora abantu zishaka zikabatahana, ntihagire ikivugwa kubera repression transnationale itabirahabwa inguvu kugira ngo isi yose iyumve. Uyu munsi rero bikorabera mu Burundi, mu Bugande. Mu Bugande abantu benshi bariyo, ubuhungiro ntibakibuhabwa nk'uko bikorera mu Bubiligi no mu bihugu, kandi byose ntibariko barahabwa ubuhungiro. Nagenda babwire ikindi naco, amakuru dufise nuko benshi muri bariya abantu bava Tanzania, hari benshi bahunze bagishikwa ku maliste yo gutaha, hari n'abandi bapakirwa imodoka bagishikayo bagaca bataha. Rero muri iki gihe harafashwe ingingo mu Burundi. Iyo ngingo yafatiwe muri HCR itwarwa n'umunyakongo muri FPN watwara HCR mu Burundi, ariko na bamwe b'abategetsi b'u Burundi bafashe ingingo yo gutanga udufaranga tw'intica ntikize, kubera bavuga bati tubaherereyemo amafaranga, amahera yose y'abahungutse basanze bose baca basubira guhunga. Uyu munsi rero bo barabona ko abantu benshi baca basubira guhunga, ariko ntibigera bafata umwanya ngo bicare bibaze ni kubera iki abantu bakugwa Tanzania bakaza bagashika mu Burundi ariko bakaca basubira guhunga. Ico kibazo urumva inyishu yaco Pacifique yayitanze, ni ukuntu umuntu aza akamara amezi 3 na 5 mu nyuma twumva yasubiye gufatwa yanyurujwe. Benshi rero baratinya ivyo bintu bagafata ingingo yo guhunga. Ivyo kandi ntibiko birabaho honyene. Mw'iyi minsi haravugwa yandi makuru ko mu bihugu byose ibindi vya Canada hehe impunzi z'abantu zitariko zirahabwa ubuhungiro nk'uko byari bimeze kera. Rero biraboneka ko hariho lobbying ziriko zirakorwa n'abantu cane bo mu Burundi, ariko ugasanga kumbura abandi nabo bari muri ivyo bihugu baricaye, ntabwo bariko barahaguruka nabo ngo berekane ko ibibazo bigihari. Uyu munsi n'abantu bake bazi ko abantu bahunguka bakanyuruzwa, kandi amaraporo arahari ngaho yerekana abantu banyurujwe, amazina yabo ko bagiye. Rero ugasanga abantu benshi bari muri ivyo bihugu baranumye, kumbura waronse ubuhungiro baricaye, ntiyibuka ko hari abandi bari ngaho, kandi basuje mu gihugu ko bashobora kugira ingorane. Rero nkagira nti byoba byiza abarundi benshi bose
bari mu buhungiro bahagurutse bagashigikira bene wabo ntibagume batotezwa basubizwa mu gihugu nk'uko bimeze bagahaguruka nk'akarorero uyu munsi mu Bugande harimwo abantu bashobora gushikira abantu b'i Bugande abategetsi b'i Bugande bakabereka ko ivyo ariko barabwirwa n'abategetsi b'u Burundi atari vyo cyane cyane biriko birakorerwa muri ambasade y'u Burundi mu Bugande ambasade y'u Burundi mu Buganda itwarwa n'umukozi w'iperereza urumva rero n'ibintu babishizeho babizi nimba barafashije umukozi w'iperereza akamushira mu Bugande ubundi bakamushira mu Rwanda bazi impamvu rero jewe ico numva nuko Barundi aho bari hose bohaguruka bagashigikira bene wabo nabo bakaronka ubuhungiro cyane cyane ko tuzi ko uwusubijweyo agira ingorane inzira zoba ari nyinshi cyane cyane mu kumenyekanisha uko kuntu abahari abahunguka bakagirirwa nabi kuko hari abantu benshi ibihugu vyinshi bitazi ivyo bintu bitafite ayo makuru nico jewe numva novuga hanini kuri ico ariko mu bisanzwe ico tubona coco nuko Abarundi bataha abasubira guhunga aribo benshi hanyuma kandi n'abahunguka benshi usanga bagirirwa nabi murakoze cyane Shirangabo reka tugaruke ku batumire kugira ngo twihute tuze kuja mu gice ca gatatu mwavyumvise Pacifique nahazwe na Dieudonné Bashirahishize hari bafashe amajambo beshingira n'ubu hari utubazo babajije tuza kugaruka mu gice ca gatatu ariko mu babajije hari Reynold na Sonia ngira nibo babajije utubazo tutari mu gice ca gatatu mwogerageza kugira ico mubivuze ko reka duhere kuri Pacifique sinzi ko Dieudonné arasubira kuduga nimba Dieudonné muri ko muranyumva aho muri mwosoka mugasubira mukinjira canke mukinjira kuri link yindi nabahaye kugira ngo dushobore kubaronka mukurindire ko turonka Maître Dieudonné Bashirahishize reka tugaruke kwa Pacifique ngira mwogira ico muvuze kuri ibi Reynold avuze na Sonia ibisigaye ngira birishurwa mu gice kigiye gukurikira. Ego Reynold ivyo yavuze nta n'ikintu kinini bivuga kuko yavuze ibintu biboneka biraboneka ivyo yavuze uruhande rumwe yerekanye ubutandukane bw'impunzi z'abarundi n'impunzi z'abanyarwanda sinza kubyinjiramo cyane murabona ko dukunda kwirinda kwinjira mu bibazo biba byerekeye ikindi gihugu kumwe twahanura ntayiraja tuti ibyo bibazo by'u Rwanda aho gukora ku bibazo vyawe uza kubyinjiramo urondera iki ukure inode yabivuze hariho uko twahunze kudasa ku Rwanda impunzi zihunga mu 1994 zimwe zihejeje gukora ihonyabwoko ryakorewe abatutsi uwo mwaka biratandukanye n'impunzi zo mu Burundi zihunga zariko zisaba kwibwizwa shingiro ry'u Burundi ryubahirizwa sinoza kubyinjiramwo cyane ariko iryo tandukaniro ryo riraboneka hanyuma akongera kandi ati ku kibazo cyo gufyina kw'abarundi naco nyene nari namaze kukivuga ko imigambi iba yateguwe n'abakozi ba leta y'u Burundi canke mashirahamwe yegereye u Burundi hari ikibazo yabajije neza ati umuntu agize ati vyakozwe na Bangobu ni banki leta yo nyene ifisemwo umutahe ifisemwo inguvu zikomeye abayitwara ni bande uyu mukenyezi w'umudandaza Venera w'Igitega bazwi uruhara rukomeye bafise muri CNDD-FDD bazwi ingene begeranye na Evariste Ndayishimiye nanje ivyo vyose abantu botunganya umupira ngo jeje kuwukina rero ni hamwe tubwira abarundi tuti ariko Pacifique n'abakiriyemwo ntihari gutunganywa imipira gusa haravugwa n'amanama mfatiye nko ku mugabane wa Buraya amanama yimirije kuba iberere mu gihugu cy'Ubudage avuga yuko ari umugambi wa diaspora kwegeranya ngo abarundi bose muri diaspora kugira ngo bakoranywe bitunganijwe na leta y'u Burundi na Bankobu kugira ngo bagende guteza imbere igihugu mbega ivyo hari ico bisana n'ivyo nahiraje ariko aravuga niyo migambi n'ivyo vya basket Reynold ariko aravuga ico navuze ubwa mbere navuze ni kuno gufyina kudasanzwe buriya ico umuntu yahamagarira abantu no gukoresha ubwenge hanyuma umutego ukomeye iperereza ry'u Burundi nigeze gukora ikiganiro kijanye n'imitego y'iperereza ry'u Burundi umutego ukomeye iperereza rikoresha nuko kurondera abantu umuntu aba ashobora kwizera abo ubona umengo mwasa n'abosangira ivyiyumviro canke mushobora kuba igihe kimwe mwarigeze kuba mubisangiye ugasanga ntushira mu ubwenge ngo ushikane kure ngo wiyumvire uti ibi bintu biriko bigerahe hariho abo tuzi bahoze bakomeye nko mu mugambwe MSD ukumva bahamagawe i Dubai bagiye guhurirayo n'abategetsi b'u Burundi bakava Dubai bagaruka mu Birigi hariho mission babahaye baza gukora harabitwa ngo bari muri iyo migambi nyene ngo yo guteza imbere u Burundi ariko ikaba inzira y'ingene abategetsi b'ubundi baronka urufunguzo rwo kuronka bamwe buza gukoresha mu kuronka amakuru y'impunzi mu kuronka amakuru y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi rero jewe mpamagarira abantu kukanura kugira ubwenge kumenya ko hariho leta ibanka bahanganye ibafitiye imigambi mibi cyane
hari n'ikindi kiriko kiribonekeza rwose muri kino gihe abantu bamwe barabibona abandi bakanka kubibona kandi babibona aho hariho abantu bamwe bamwe ubona bari begereye ubutegetsi ntubu bari bitwa ko babwegereye hari aho bifatira nko ku moko ukabona ingene bamwe babahindurira ingene baza kubanyaga ivyabo ingene bariko barabapfunga ingene bariko barabagandagura nk'ibi duherutse kubona kuri ba Gabi Bugaga umwanya umwe bakamwica uyu wumviriza jewe nk'igihe Gabi Bugaga apfuye ngo ako karonda kaje ko nakumenga ngiye kure hariho benshi bo mu mugambo uri ku butegetsi bambwiye agahinda bafise umuntu akavuga ati mbega muri ubu butegetsi buriya umututsi afise agaciro kangana gute ati yapfuye nta no kumushyira kuri statut nta kugandara amagrupe turimwo nta na kimwe kiriko kiravugwa burya turi ubusa